Turabaramukije kandi turabahaye ikaze mwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose ni kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV aho muri hose turabahaye ikaze mwe mudukurikiye muri mu gihugu c'u Burundi mwe muri mu bice bigiye bitandukanye imbere mu ntara no mu bisagara turabahaye ikaze kandi turazi ko mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho turamukije mwe mwese kandi mudukurikira muri mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi yaba mu buseruko mu bumanuko mu burengero hamwe n'uburaruko n'abandi benshi bari ku mugabane wa Afurika mudahwema kutwumviriza turabakengurukiye cyane turamusa kandi abari ku migabane ya kure Amerika, Aziya, Australia, Uburaya, Antarctica namwe mwese turabakengurukiye cyane kandi turabahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru aza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Buramatari wa Ngozi yarayabogojwe Leonidas Ndaruzaniye akaba asubiriye Desire Minani. Leonidas Ndaruzaniye akaba ari General Major mu gipolisi niwe rero kwiyumvirwa n'abantu benshi ko agiye gusubirira Reverien Ndikuriyo. Ibi byose turaza kubigaruka ko tubabwire ko rero Desire Minani yari amaze umwaka n'amezi 4 agenwe kurongora intara ya Ngozi. Hari kuwa 29 ukwezi kw'icenda 2023 Desire Minani yari yagenwe ngo asubirire Emmanuel Ntacosanze nawe yari yaherutse gutanga imihoho kubera ivyo yavuzwe ko mu rudandazwa rw'isukari. Amakuru rero atugeraho nuko mu ntara zitanu zihanuriwe n'u Rwanda intara idatwarwa n'umupolisi canke umusirikare ni intara imwe gusa ni ya Muyinga. Ese ibi vyoba bisigura iki? Leonidas Ndaruzaniye akaba rero yarahawe retraite anticipée canke no kuvuga ko yakukurutse hataragera. General Varisito Ndayishimiye rero akaba ari we yaraherutse gukukuruka hataragera hari mu ntumbero kugira ngo ace aja aba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Ibi rero birasigura ibintu byinshi kuri politike n'umutekano w'igihugu c'u Burundi cane cane imbere muri CNDD-FDD. Turaza kubigaruka ko vyose mwumvirize uko vyoba vyifashe. Leta y'u Burundi iramagana ibitangazwa n'u Rwanda ko ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo zifatikanije na FDLR mu gukora ihonyabwoko. Mashiramwe adaharanira inyungu za politike rero bakaba basaba ko izo ngabo z'u Burundi zokorwa muri Kongo no mu ntambara ariko irahekura u Burundi ku bwinshi. Hari byatangajwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi mu gihugu c'u Burundi Alain Tribert Mutabazi, navyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru mwumvirize ivyo yagereza igihugu c'u Rwanda. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru agezweho. Mu minsi heze twarababwiye ko ugiye gusubirira Reverien Ndikuriyo yoba yarabonetse ngari General Major Leonidas Ndaruzaniye. Ivyo rero abakantu bakaba baranabivuze babonye ahahora hicarwa no mu nyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo mu masengesho abereye Ngozi hari hicaye General Major Leonidas Ndaruzaniye amande y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ejo haheze naho rero inama nkenguzamateka yaremeje ko umupolisi General Major Leonidas Ndaruzaniye ari we agiye kurongora intara ya Ngozi. Ni ingingo yatangaje benshi kubera hasigaye amezi make intara ya Ngozi ntisubire kubaho hakaza intara ya Butenyerera. None niki coba gitumye President Ndayishimiye atareka ngo Desire Minani abandanye kurongora iyo ntara gushika mu matora yimirije? Aha rero harimwe ibanga rikomeye ntuze gucikwa. General Major Leonidas Ndaruzaniye yahora ari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'igipolisi. Nyuma y'imyaka itari mike ari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu, General Major Leonidas Ndaruzaniye yandike President Ndayishimiye muri Kigarama 2024 asaba ko ashirwa mu karihuko mu bijanye n'igipolisi, no kuvuga ko yakukurutse ataragera canke retraite anticipée. Ivyo ni ibintu rero bishika gake cyane mu Burundi kuko twaheruka kubibona muri 2016 General Major Evariste Ndayishimiye yasaba gukukuruka hataragera hari mu ntumbero kugira ace aja kuba munyababanga mukuru wa CNDD-FDD. No kuri Leonidas Ndaruzaniye harabaye no kwibaza byinshi ku mpamvu zamutumye asaba gukukuruka hataragera. Benshi rero bakaba bibajije ko ari wagiye gusubirira Reverien Ndikuriyo munyababanga mukuru bwa CNDD-FDD. Cyo bikoze ntiyabisabye kugira ngo abe buramatari wa Ngozi. Nta na kimwe rero kibuza ko umupolisi babura amatari mu Cibitoke rero no mu Kirundo bafise babamatari b'abapolisi. Kumbure intumbero yo Leonidas Ndaruzaniye ngarongore CNDD-FDD iracarimwo. Ubu rero bazoba bagomye abanze
nze amenyerwe mu gihugu barabe n'ingene agabanya ibipinga mu ntara ya Petero Nkurunziza. Tunibutse ko kandi mu ntara zitanu zihana urubibe n'u Rwanda intara idatwarwa n'umupolisi canke umusirikare ari intara ya Muyinga gusa. Ngozi rero nayo ikaba yiyongereyeho ku biriko biravugwa cane ko nayo igiye kurongorwa na General Major Leonidas Ndaruzaniye. Ese muri CNDD-FDD ho vyoba vyifashe gute? Ni amakuru menshi rero tukiba tohoreza kugira ngo munamenye nuko amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yoba yifashe. Ku rundi ruhande mu birabana n'umutekano leta y'u Burundi iriyamiriza ibitangazwa n'u Rwanda ko ingabo zabo ziri muri Kongo zifatikanije na FDLR mu gukora ihonyabwoko. Ni mu gihe amashirahamwe adaharanira inyungu za politike basaba ko izo ngabo z'u Burundi zokurwa muri Kongo mu ntambara iriko iraherukura u Burundi. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri hari mu biro bikuru vya gisirikare hasanzwe ari n'icicaro c'ubwo bushikiranganji. Alain Tribert Mutabazi, umushikiranganje wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba, niho yashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu gice ca kabiri c'umwaka 2024 ushira wa 2025. Mu kiganiro rero yaciye aha abamenyesha makuru, Alain Tribert Mutabazi, umushikiranganje wo kwivuna abansi, akaba yari yamirije ivyashikirijwe n'u Rwanda ku ngengabitekerezo ya jenoside igisirikare c'u Burundi cagirizwa gishaka gukora kibicishije mu kwifatanya n'imirwi irwanya igihugu c'u Rwanda, nk'uko rero vyashikirijwe na Olivier Patrick Nduhungirehe, umushikiranganje w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Alain Tribert Mutabazi rero akavuga ko vyamirira kure. Umushikiranganje wo kwivuna abansi rero akaba yongeye gushimangira ivyari vyashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi ku wa 16/0 uyu mwaka ko abasirikare b'abarundi bari kurwana muri Kongo bahagaze neza ku rugamba kandi bari ku kazi kabo ka misi yose. Imvugo y'umushikiranganje Mutabazi rero ikaba biyeshuzwa na bamwe mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike akorera hanze y'u Burundi. Pacifique Nahazwe arongoye ishirahamwe FACODEM matoza bakoze mu mugambi ndoneza avuga ko abasirikare bagwa muri Kongo ari benshi kandi inyungu y'abarundi n'u Burundi itagaragara. Igenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere n'umwaka Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi imbere y'abaserukiye ibihugu vyabo mu Burundi yamenyesheje ko ubuseruko bwa Kongo budafise umutekano, akarere ata mutekano kogira. Nimwitangazo umugambwe MSD utavuga rumwe na leta washize ahabona kuri uno wa mbere tariki 3 z'ukwezi kwa kabiri, François Nyamoya umunyababanga mukuru akaba amenyesha ko nimba koko Ndayishimiye shaka ko imvugo yiwe ijana n'ingiro yobanza kugarukana amahoro mu Burundi mbere yo kuja muri Kongo. Muri MSD rero bakabona ko ibiganiro bitavangura n'abafashe ibigwanisho kugira bagwanye leta ya Ndayishimiye badasigaye inyuma ariyo nzira nyene irama yo kugarukana intwari ibereye mu Burundi. Rero ku basirikare b'abarundi bariko baratakariza ubuzima muri iyo ntambara, ubushikiranganje bwo kwivuna abansi buvuga ko nta kibazo biteye kuko umusirikare wese aramutse aguye mu rugamba canke ahandi hose hasanzwe hategekanijwe ko imiryango yabo ibimenyeshwa nuko ifashwa. Ariko rero abaharanira agateka kazina muntu mu mashirahamwe yigenga bavuga ko ivyo bidakorwa ahubwo ko batanamenya n'irengero ry'abana babo canke abagabo babo, nk'uko rero bishikirizwa n'abo ba Pacifique Nahazwe hamwe n'abandi baranira agateka kazina muntu n'abakurikiranira hafi ibiba mu gihugu c'u Burundi. Mu yandi makuru rero tugiye kubandanirizaho hari byinshi bigiye bitandukanye. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'umutambukanyi we bamaze gushika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington DC. Menye ko amavuyo y'amasengesho yitabira azoranga nakora yo kuganira n'abanyacubahiro batandukanye b'ico gihugu. Ivyo rero bakaba babitegerejwemwo cane kugira ngo hamenyekane n'ivyo bagiye gukora. Ariko rero icatangaje abantu bagiye batandukanye nuko ngo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yoba yarajanye n'umuryango wose wiwe. Ivyo rero bikaba vyaratumye n'abantu bibaza aho amatungo y'igihugu yoba ari kuja. Mu bindi rero bivugwa cane nuko abakenguza amateka basaba ko abafise impapuro z'inzira zisanzwe passport ordinaire boroherezwa kwinjira mu bindi bihugu badasabwe uruhusha. Ko rero ngo tumaze kwemeza amasezerano menshi yemerera abafise impapuro z'inzira z'icubahiro kwinjira mu bihugu badasabwe uruhusha. Turasabye n'umushikiranganje w'imigenderanire agerageza gusaba ko n'abafise impapuro z'inzira zisanzwe nabo bahabwa ako karyo, nayo ubundi nta bishasha birimwo kuko n'ubundi abafise izo mpapuro z'icubahiro bahora binjira badasabwe visa kuko igihugu ca Zambia n'u Burundi bisanzwe biri mu muryango wa COMESA. Rero bikaba byashikirijwe na bamwe mu bakenguza amateka kuri uyu
uwa kane kwezi kwa kabiri mu gihe umushikiranganji Ibrahim Uwizeye ariko arasigura integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano hagati y'Uburundi n'igihugu ca Zambia ajanye no kudasaba uruhusha mu kwinjira muri ivyo bihugu ku bafise impapuro z'inzira z'icubahiro. Abo bakenguza amateka rero bakaba basaba ubushikiranganji bw'imigenderanire kwibanda gusaba ubwo burenganzira bwo kwinjira hadasabwe visa ku bafise impapuro zisanzwe kuko ngo vyofasha abarundi gushika kw'ihangiro bihaye. Ngozi rero abana barenga gato y'ibihumbi 3 nibo bamaze guheba kuva umwaka w'ishuri wa 2024 gushika 2025 utanguye. Jean Pierre Ndikuryayo n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Ngozi akaba cekeriza ko abanyeshuri bahevye ishuri muri iki gice ca mbere c'umwaka w'ishuri hari 3348. Komine Kiremba akaba ari ifise ibitigiri biri hejuru kuko ifise abana amajana 47 bahevye. Umuyobozi w'indero akamenyesha ko imvo nyamukuru zituma abana bata ivyigwa ari abavyeyi batacitaho indero n'ivyigwa vy'abana babo kuko vyahora gukoreshwa rero mu mirima hamwe n'abana berukira kurondera ubuzima hakiri kare hamwe n'abatwara indazi ishushu gushika uziharurwa mu bihumbi muri 40. Umuyobozi rero akaba amenyesha ko hamwe abavyeyi boshimika bakitaho kandi bagakurikirana uko abana biga ngo nta mwana yosubira guheba ivyigwa kuko biri muri kino gihe. Nubwo rero ibitigiri Ayo mashure vyagabanutse ugereranije nuko vyari mu gice ca mbere c'umwaka w'ishure 2023-2024, aho rero hari hahevye abana baba 7,000. Aha rero abavyeyi abajejwe intwaro bakaba bahamagarirwa kubandanya bakurikirana abana bose kugira ngo ntihagire uwuheba kwiga. Vyerekeye rero abana bitwaza ko hariho abize badafise akazi, Jean Pierre Ndikuryayo avuga ko igikuru ari ukugira ubwenge mu mutwe kuko ngo nta na kimwe umuntu yokora canke ngo abeho neza adafise ubwenge bw'ifatiro. Turakengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho, ndasaba rero kugira ngo ntimucikwe n'ayandi makuru agiye atandukanye tuza kubagezaho uyu munsi. Muri ivyo vyose rero twabateguriye muraza gukurikira amakuru menshi cane kuri uyu munsi. Imana ibahezagire.